abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Mwebwe ivyo Fabrice ndi mu rukundo gufata amasanamu nawe ni MSTV niyunge ko muri mwebwe mwese muko gutega abiri RPA ndayibuse ko mudukurika muce kumwe ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE ana makuru yo kuno munsi akagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Nyuma y'imyaka 5 iheze ayicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yemeza ko umutekano ari umusesekara uno munsi agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Gaston Sindimwo akavuga yuko atamutekano uri mu gihugu namba mwana makuru mwaza kuyikurikira. Fode Bunyakuri yonjoroye mu kibanza co guhiza c'umukuru w'igihugu. Kefa Nibizi ari nawe yoserukiye muri aya matora yasiguye ko hari akwiye gushigwaho kubanza gushigwaho ikiringo cyo gusangira ubutegetsi ku barundi bose navyo nyene twabiteguye. Nahishamwe mpuzamakungu Freedom House rishira ahabona ku Burundi bwasubiye inyuma nk'ikirenge mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'abanyagihugu mu kiringo c'imyaka 10 iheze. Mukanya idonito Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Uwa gatanu ntwarane umwaka wa 2001 niho radio RPA ijwi ry'abanyagihugu yatangura gusamirana icese. Uyu munsi rero RPA ikaba irumanije imyaka 19 isamirana. Kuri uyu munsi w'isabukuru ikaba itangura kwashikiriza amakuru yayo ikibiriraho ku rubuga rwayo rwa Twitter. Amakuru gushika aha mwakurikira ikibiriraho kuri Facebook ya radio RPA aliyo Facebook ijwi ry'abanyagihugu. Mu gisata c'umutekano imbonakure zo muri komine Kirundo zatanguye kuri uyu wa kane imyimenyerezo ya gisirikare. Hari saa 10 z'agatondo aho imbonakure zirenga 60 ziva mu mazone yose agize yo komine zahurira ku kibuga c'Umutwenzi hafi ikambi ya gisirikare. Izo mbonakure zace zijanwa ku gashamba kari hafi y'ikiyaga Gwihinda bivugwa kwa inaho bazoba ino nkuru twiteguriwe na Marie Ange Irakoze. Imbonerakure zatangwa imyimenyerezo mu gaturuturu ko kuri uyu wa kane zizocumbikirwa hafi y'ikiyaga Gwihinda. Isoko ryacu mu Kirundo riratubwira abarongoye ivyo bikogwa. Imbonerakure 62 zari ziva mu mazone yose agize komine ya Kirundo. Bose bari bahuriye hari gihe cy'isaha 10. Imyimenyerezo ikaba izobera ku nkengero z'ikiyaga Gwihinda bakaza baza barataha ku nzu y'umutama yitavye Imana yitwa Ndarusha ari umuganga w'ibitungwa. Bakaba rero bahuriye kibuga cyo ku Mutwenzi kirahande y'ikambi ya Kamutwenzi. Urongoye iyo myimenyerezo akaba asanzwe ari we anatwara abakwafere bakimyozi bo mu ntara ya Kirundo baza bari kabamenyereza afatanije n'itwa Nkurunziza afatanije kandi n'usanzwe atwara imbonerakure muri komine Kirundo. Abantu batatu nibo baraba ivyo bikorwa byo kumenyereza abantu. Inko 23 zazanywe n'imodoka y'umushikiriza manza mukuru w'intara ya Kirundo nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Aho bariyegeranya hari inko 23 zade zizanye kari n'umushikiriza manza mukuru wa Republika ngaha mu Kirundo. Abandi bategetsi bari bahari mwaka gatondo ho usanzwe twarigendereza mu ntara akaba ari na mushasha kandi arahamwa komiseri w'ipolisi n'umukuru w'ikambi y'Umutwenzi. Baje bambaye impuzu zabo nyene zisanzwe zikazo kugira imyimenyerezo za sport. Bari baje bambaye bivuga ko imitumba yose yagiserukiwe. Imitumba yose yakomene Kirundo yari yaserukiwe nta mutumba n'utanu n'kimwe kwiga iyo formation. Bavuga ko izo mara imisi 24. Uruganda rwa RPA twahamagaye Kangoro Jeannette mustanteri wa komine Kirundo kugira tumubaze ivyiyo myimenyerezo ariko ntiyitavye telefone yacu.
Arakoze Marie Ange irakoze nemeje kubabwira mu ntango zano makuru amajambo avuguruzanya niyo aranga icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ku kibazo c'umutekano mu gihugu mu iganiro yahamesha makuru aje gutanga dossier yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije Gaston Sindimwo yavuze ko atamutekano uri mu gihugu ariko mu kiringo c'imyaka irenga 5 amaze ayicegera c'umukuru w'igihugu yaguma yemeza ko umutekano ari wose Onezime dushimagize niyo yateguriye nkuru uno munsi umujenerali kanaka cyangwa inyumba 10 agendana inteko z'abapolisi bashika 200 umukuru w'umugambwe umukuru w'umutumba agendana abapolisi nk'abo afise ubwoba umunyagihugu nawe atafise icyo umuzati aha Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarika ikiganiro amenyesha makuru ahajeje gushikiriza umugwi ujeje gutunganya amatora seni dossier yiwe yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije Gaston Sindimwo ati ico yifuza nuko be n'umugambwe we bokuru ubwoba bw'umutekano muke buri mu Barundi twifuza rero yuko dukuru ubwoba mu bategetsi dukuru ubwoba mu banyagihugu dukuru ubwoba mu Barundi bose dukuru ubwoba no ku bihugu bibanyi n'ibihugu byose Gaston Sindimwo mu myaka irenga inamaze ari cegera c'umukuru w'igihugu yahora yamayemeza ko amahoro umusesekara mu gihugu aha yariko yishura ku bibazo by'umumenyesha makuru Egide Ndayisenga akora televiziyo nawe TV yo ku rubuga ngurukana bumenyi muri imyaka ine tumaze umugambo wose kandi pona utunganijwe uko utangwanije no munsi umugambo hari amahoro no mu gihugu hari amahoro umunyepolitiki yo kuyumviye ko yosubira kuza guteranya abarundi abicanishe mu bwoko cyane mu bindi yo bayihe iyo rero n'amanota twiha twashoboye gushikako ikitwabya nuko uno munsi Burundi kuba umuhutu cyane kumutuza nta valera tubiguha mugabo mu minsi heze nivyo badandaza abanyepolitiki mu mwaka wa 2018 ari mu nama i Kampala mu gihugu c'u Buganda kubijanye n'amahoro Gaston Sindimwo yaremeje ko mu Burundi amahoro ari umusesa Burundi is now in peace. We organized a constitutional referendum. Gaston Sindimwo aha yari kavuga ati turitunganiriza amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro atamfashanyo dusavye ati turibakira amashuri amavuriro ibibuga by'inkino n'ibiro by'abarongoye intwaro n'amaboko yacu atamfashanyo dusavye yongera ati turiko turitegurira amatora y'umwaka wa 2020 tutabanje gutega amashi imfashanyo z'amakungu outside Burundi. Tumandanya nano makuru twabateguriye mu gisagara ca politike umugambwe Fodebu nyakuri nucitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu kubwo mugambwe ngo yakwiye gushirwaho ikiringo cyo gusangira ubutegetsi ku barundi bose nkuko byari byakozwe n'incungu ya demokrasi Kefa Nibizi arongoye umugambwe mu iganiro yahaye abamesha makuru yamesheje ko bagiye kwitegurira cyane amatora y'abashinga amateka Kefa Nibizi arongoye umugambwe Fodebu nyakuri ibihe vya politike Uburundi bwagiye buracamwe kuva mu mwaka wa 2010 nuko bikenewe gusubira kumenyereza abarundi gusangira ubutegetsi imbere yuko haba amahinduka akomeye vyatumye umugambwe wacu ufata ingingo zibereye wisunze ubwitonzi bwaranze incungu ya demokrasi nyakubahwa Ndadaye Melchior igihe yagomba azane amahinduka akomeye mu butegetsi bw'igihugu yabanje gusaba ko hobaho ikiringo cyo gusangira ubutegetsi kugira abarundi bamanze bamenyere intwaro rusange nta utazi amahano yakurikiye iyankwa gico ciyumviro kubera izo mvo zose umugambwe Soya Fodebu nyakuri iragijyandadaye wafashe ingingo yo kubangira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ariko ugiye kwitegura bimwe bikomeye amatora y'abahanuzi ba komine ay'abashinga amateka n'abakenguza amateka Isango rya nyuma ryatanzwe n'umugwi seni ryo gushikiriza ibisabwa n'amateko kwa zitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ryahiranye nuno wa gatanu ntwarane gushika ubu rero abakandida 10 nibo bamaze kumenyekana ko azitabira amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwa gatanu bakamaze no gutanga ingwate y'amafaranga imiliyoni 30 z'amarundi asabwa kuri umwe wese Uburundi ngo ni igihugu ca mbere kw'isi casubiye inyuma bimwe birenze urugero mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'abanyagihugu ivyo bishikirizwa n'ishamwe mpuzamakungu Freedom House mu cegeranyo ryasohoye gerekana uko ubwigenge bw'abanyagihugu bwasubiye inyuma muri no myaka 10 iheze idonido na Trésor Niyongabo
Muri ico cegeranyo bitiriye ubwigenge ku isi cashizwe ahabona mu ntango z'uyu mwaka, ishirahamwe ryigenga gishinze gusuzuma ibijanye n'ubwigenge na demokarasi Freedom House rimenyesha ko intwaro rusangi ibandanye isubira inyuma rikongera rigashira Uburundi mu kibanza ca mbere mu bihugu vyasubiye inyuma bimwe birenze urugero. Nkuko ico cegeranyo kivyerekana, Uburundi buri mu mugwi w'ibihugu bidaha ubwigenge na gato abanyagihugu, aho bufise amanota 32 musi y'ubusa. Ishirahamwe Freedom House rivuga ko ayo manota riyatanga gisunzu ko amatora atunganywa, ubwigenge bw'imigambwe bwo kurangura ibikorwa vyayo, intwari ibereye, intwari ishingiye ku mategeko, ubutungane bwigenga, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro vya politike n'ukwemera, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ubwigenge bw'imigambwe no kubahiriza agateka kazina muntu. Uburundi rero buri mu bihugu vya mbere bitubahiriza izo ngingo, kandi bukaza kwisonga ry'ibihugu bitashizemwe inguvu ngo binagura iyo shusho mbi yo guhonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu kuva mu mwaka w'2009. Mu cegeranyo giheruka ciswe Democracy in Retreat, iryo shirahamwe Freedom House yari ryashize igihugu c'u Burundi muri uwo mugwi nyene w'ibihugu vy'imonogoje mu guhonyanga ubwigenge n'agateka kazina muntu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Tuandanize ano makuru mu gisata c'intwari bereye. Uyu munsi ugize gatatu abunguruza abantu n'ibintu hamwe n'abadandaza bato bato bo mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahagaritse imirimo yabo yatuma bajabuka umupaka wa Gatumba bakinjira mu Burundi. Bagiriza leta y'u Burundi kurenga amasezerano y'ishamwe CPGL nakomeza mu kutabohereza mu mirimo yabo. Kubera rero kuguhagarika kwinjira ukorera mu Burundi, uruhombo ngo ni runini ku badandaza barasanzwe barangurira imirimo yabo ku mupaka wo mu Gatumba kuko batakironka abashorera. Walter Kwizera. Kuva ibikorwa bijanye n'uruja n'uruza bihagaritswe ku badandaza ku mupaka wo mu Gatumba, bamwe mu bahakorera bamenyesha ko uruhombo ari runini. Uretse rero ko ihagarikwa ry'iyo mirimo ryagize ingaruka ku bari basanzwe baja kurangura mu Burundi no mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abari basanzwe bakorera urudandaza aho nyene ingaruka ni nyinshi. Bavuga ko ubu basa n'abatagira akazi. Ikibazo nyene kigenda nazo bacama imisi yicaye n'abashoferi baricaye bamaye hanze ngo akazi kaba kadahaye ndaruki hari inzara nyinshi ibona kuko n'abantu bariko barakora abashoferi amajansi yose ariko rero bihagaze ku bantu bakuru baje bafite imitahe minini ariko rero bikora no bantu bato n'ukuntu uba wazinegeye ukereza ko kerekana byo gusa yerekanye nawe yumva ko bashobora kurengana ko gikuru bakeneye ko abantu bose muri banki. Ibintu ni nkuko nyene no kubasanzwe bakorera urudandaza ku isoko yaho bita kwa Siyoni. Bamwe mu badandaza ibitenge bamenyesha ko ibikorwa vyabo bicumbagira kubera ko byinshi mu byo bahora badandaza vyahora biva mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. Muri kino gihe uruja n'uruza ku mupaka rusa n'ugwahagaritswe kuri abo badandaza. Tubibutse ko inandaro ya vyose ari ubukene bw'amahera y'agaciro burangwa mu gihugu c'u Burundi, aho leta ibicishije mu bakozi biperereza itegeka abadandaza bose baca ku mupaka wa Gatumba kwerekana aho bavunjishirije amahera yabo y'agaciro. Arakoze na Walter Kwizera. Twarondeye urongo intara ya Kivu y'umanuko Theo Gwabije Kasi, ariko akaba ataco yashimye kutwishura. Ariko ku munsi wa kabiri uwo mutegetsi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yari yemereye RPA ko hariho icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Icuka yasiguye ko gihagaze ku mategeko mashasha agenga ivyo kuvunja no kudandaza amafaranga y'agaciro mu Burundi. Nayo Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yatubwiye ko atavyazi ariko kwagiye kubitohoza. Abanyagihugu barenga 200 bakoze ikorwa cyo gutanga imisegetera muri komine ya Rutana bavuga ko barindiriye agahembo kabo bakoreye amaso ahera mu nzira. Muri kino gihe bakabasaba ababakoresheje ko bo bariha amafaranga bakoreye kuko ubukene bubugarije. Clovis Niyonzima. Abanyeshuri muri kaminuza hamwe n'abashomeri nibo bamaze amezi 4 bishuza agahembo kabo. Bari bahawe igikorwa cyo gutanga imisegetera imwe umuti w'icimibu ku mituma 36 igize komine ya Rutana. Ku mutumba umwe hakorera abantu 60 bakaba bari mu mici 3. Uyari mu baranguye ico gikorwa avuga ko umwe wese yishuza amafaranga arenga 160.
twagira formation y'ishiriri natubwiye baraduha aho batubwira ati twandikira ibihumbi bibiri hanyuma rero mu début décembre no twajya rero gushasha n'ingo n'abantu zorohabwa imisegetera ibihumbi 8,500 ku munsi rero ya nombrema batanga imisegetera twatanga imisegetera myinshi cyane nyine twandikiwe ibihumbi 8,500. abo bakoze ico gikorwa basaba ko boronswa agahembo kabo kuko muri kino gihe bugarijwe n'ubukene. Uravye ibintu nyene kingana yateye amakenga cane narigabara kigeneye abashomeri yatona 6 rimate agataha 20 d'iswari ari kuri tere ata kijumba ata kishwa n'inzara n'inyota hari amadeni umuntu yagiye afata hirya no hino kubera yaziga azoronka aka. Ivyo biruko mu gihe abahagarika ico gikorwa bita aba superviseur bo baronkejwe agahembo kabo k'igice ca mbere kuri uyu wa kabiri. Twahamagaye mushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana ariko ntiyatwitavye. Arakoze Clovis niyo nzima mukanya tunayiza ano makuru mu gisata c'imibano. Humura Burundi. Ubukene bw'umwavu burabandanya kwibonekeza mu ntara ya Kirundo. Abarimyi baho bavuga ko nubonetse ushikira bamwe kandi naho nyene udakwiye hashirika gisi. Abarimyi bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko umwavu n'ubu kigoranye kuboneka. Bakavuga ko niyo ubonetse udashikira bose. Twebwe ngaha mu Kirundo umwavu uraboneka ariko turiko uraboneka nk'uko byategerezwa n'ubundi. Harauza kumva ngo habonetse mu mifuka ingana uku ngo mw'ikomine runaka turarunka yiri ngo yindi ngo ni hanyuma basubiye kudugana ubundi muri make bamwe bariko bararonka duke naho nyine naho ntibaronko bategerezwa kuronka. Abo barimyi babandanya bavuga ko uwo mwavu bawugura ku giciro cy'umurengera ivyo bikaba vyaturutse ku badandaza bamwe bawurangura. Tabona yuko hashobora kubamwo ibintu vya fraude uwo mwavu ukaba uri kuraza ku badandaza bamwe baca bayibika mu mazu bakaca bayigurisha kuri magendo. Ari naco gituma usanga hamwe iyo yabuze umurimyi avuga ati ntakundi bugire eka ndondeze aho nowugura ugasanga ariko awugura ibihumbi 55 kandi bategereza kugura ibihumbi 29. Abo barimyi basaba babijejwe ko bo bitorera inyishu kugira bose umwavu ushobore kubashikira. Twagiye dusabe n'ubundi abagerageze kugira akavu kaboneke ku rugero rushimishije umwene igihugu ari we wese agashikire tangorane zihabaye kuko na kare aba yatanze amahera imbere. Ico nico twosaba ko cokurikiranirwa hafi. Arakoze Rachel Kagisye ku munsi wa kane w'indwi yahariwe umukenyezi yatunganijwe n'unanirwa amaradio RPA Inzamba na Television Renaissance. Uyu munsi tugaruka ku kibazo c'ukudatorana c'abakenyezi n'abigeme bo mu Burundi. Abanyagihugu baganiye n'unani rw'amaradio bamesha ko abakobwa canke abakenyezi ngo bakwiye gutorana co kimwe n'abahungu ngo kuko nabana nk'abandi mu muryango. Ngo nayo abavuga ko abo bigeme n'abakenyezi badakwiye gutorana ngo nukwikunda kutagira aho gufatiye. Umwana w'umukobwa angana n'abandi icambere akivuka avuka mu muryango bamwishimiye nk'abandi bana bose. Icya kabiri kwishure no kwa muganga no mu bindi byose by'ubuzima bwa misi yose atwara abavyeyi biwe uburyo bungana bw'umuhungu bwaramutwaye. Icya kabiri iyo ateye imbere mu rugo afasha nk'uko umuhungu ariko afasha abavyeyi mbere hariho n'igihe rimwe na rimwe anabarusha bivanye n'ukuntu ubuzima bwamworoheye. Urumva rero guca ugaruka umuntu mwatanze inguvu zimwe kugira ngo rutere imbere mukaba mwahawe bimwe mukaba mutanga bimwe mbese rimwe na rimwe kanabarusha. Urumva ko guca bagaruka bakavuga ko uwo muntu ataca amaze nibaza ko ari imyumvire y'abarundi ikiri inyuma ndacari inyuma haracyari urugendo rurerure. Numva umwana w'umukobwa akwiye gutorana kubera n'umwana nk'abandi kuko nimba umuvyeyi yaramuvyaye hamwe n'abahungu hageze ko abaha kuvyo afise numva adakwiye kumukuramo ngo ni kubera ari umukobwa gusa kuko nibaza yuko uburenganzira tubunganya nk'abana waba umukobwa canke waba umuhungu nibaza ko uburenganzira aba ari bumwe kandi iyo umuvyeyi ashatse guha kuvyo atunze abana biwe numva atanumwe akwiye gukuramo ngo nuko ari umukobwa. Jewe ku giti canje numva umukobwa akwiye gutorana kubavuga ko adakwiye gutorana kubera azotorana iyo agiye numva atari ivyo harimo kwikunda kuko iyo agiye ntaba azi neza ko azohasanga ibintu vyose kandi
n'umuhungu ntaba akonta kuri ivyo vyonyene yahawe n'abavyeyi kuko nawe hari igihe ashika imbere akagira vyinshi biruta vya bindi rero je numva kugira ngo abavyeyi bagaburira abana kuvyo niyumvira numva umukobwa ategerezwa gutorana nawe kuko n'umwana nk'abandi mu muryango uko ndavyibaza kandi mbonamwo na injetide maze kuganira n'abantu batari bake banagomba baba mama bonye n'abadamu cyabibonamo ikibazo ko gutorana ni ikibazo cyo kwega ingorane situ mu miryango giteye ikibazo na ry'amatongo y'igisekuruza donc ya ruguru mu muryango muhira hamwe indi ingorane nayo mbonamwo ni irongorwa ry'abakobwa ryoca riba umukobwa baba basigaye bamurongora babanje kuraba amatongo iwabo bafise kuko atajya afise yoca yumva ko azobaje guhomba nuko ndavyumva rero nta cita coviramwo abakobwa uretse ingorane zabaviramwo kuko buryo umuco nawo ni ikintu gikomeye mu muco w'abasokuru nuko twakuze ni ukuvuga ko ikibazo kigiye cokomera kurusha kuko ni ikintu twaba tugiye kwiga tugiye gusambura umuco w'abasokuru kose bari abana ni bamwe nibaza ko rero hari byinshi bikwiye kubanza kwicarirwa umuntu akabanza akigisha abaserukira abandi akigisha abatwara igihugu akigisha imiryango ukwiye guhinduka kugira ngo tujane n'ibihe turimo tugezemo kuko hari bitagishoboka Katerine Mabobore yahoze ari umushinga amateka avuga ko ukudatorana ku mukenyezi mu Burundi arakarenganyo integuro y'iteko rigenga ugutorana ku bakenyezi yemejwe n'inama nshinga amateka haraheze imyaka irenga 10 ariko ngo kubera ukubura ugushaka kwa politike ntiraba gushika ubu itegeko Katerine Mabobore akibutsa ariko ko hoboneka iryo teko n'abagabo ryofashe kugira rero ngira ngo iryo tegeko ntiribeho nta buryo ngene byagenze mugabo nuko muri leta batabishaka kandi kungena amategeko atogwa kubera hari ababisabye abakenyezi bama barisaba jewe nakuze numva bavuga yuko hakenewe itegeko ryo gutorana na jewe haragira igihe ndabijamwo ndaza muri abo bariko barategura iyo nteguro icyo gihe nari mu nama nshingamateka iyo tegeko nararitoye ndaja no kurisigura mu banyagihugu urumva rero ikintu kiboshe iryo tegeko ni mico ariko rero ugasanga iyo mico bashaka yuko yoba ku bakenyezi gusa mugabo ntiri ku bagabo aho rero niho hari ingorane rero ndivuga ko akarenganyo twama turiko turiyamiriza kuko icyo gisata nicyo cyonyene gisigaye kigengwa n'imico kandi ayandi mategeko yose uyasigaye yandika ni nk'uko atawovuga ngo abagabo ntibashaka iryo tegeko kuko byose biva ku kungene usiguye kandi rero ingorane zihari benshi banka iryo tegeko batazi n'ikirimo kuri n'abagabo nta tegeko ryo gutorana ribagenga nuko nyene imico ibaha ako karusho kuba aribo bafise ubwo burenganzira mugabo nabo nyene burya bari bakeneye itegeko ryanditse twarigeze gukwiragira mu gihugu twagize urunani rw'amashirahamwe turagenda hagati mu gihugu kubisigura twabisigurira abakenyezi tukabisigurira n'abagabo kandi jewe ku by'ukuri nasanze ahubwo abagabo aribo bavyumva gusumba bavuga ati ahubwo icyo tegeko ryarakeze Iganiro muri Burundi murayikurikiye muciye ku bunyanguruka nomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE mwigabane ako hambere cyo kuri uyo wa gatanu ntwarane umwaka wa 2020 tuyagira ingene indero y'umwana w'umukobwa yatangwa aho hambere ahise kuva akiruhinja gushika agere mu bigero igabana ko hambere mukamugishikirizwa na Innocent Valente singira nkabo ari kumwe n'umutumire wiwe ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA
iminsi yose ya kane. Ndabahaye mwiriwe canke bwakeye bivanye naho muherereye mwebwe mwese mwashimye kudukurikira mu kigabana ko hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 5 ntwarante umwaka wa 2020. Aho hambere hahise abarundi bari bafise ingene batanga indero y'abana kuva bakiri bato kuko bafata ko ari uburundi bwejo. Umwana w'umwigeme bamukurikiranira hafi mu ndero bamuha kugira ngo azovemwo umunarugo bushitse. Abana b'abahungu nabo bategurwa kuzoba baserugo no kugwanira igihugu. Twifashishije umutumire wacu Marie Louise Sibazuri twashimye kubaganirira ingene indero y'umwana w'umukobwa yatangwa aho hambere hahise. Marie Louise Sibazuri agomba atuganirire ni umurundikazi w'umukurambere yakurikiranye cyane ibijanye n'akahise ku Burundi. Ikigabane ako hambere cyo kuri no wa kane mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Innocent Valentin Singira nkabo. Ndasubiriye kubaha ikaze. Umwana w'umwigeme kuva akivuka gushika akwiza imyaka 4 yari afise indero yahabwa ijanye n'urugero agezeko nkuko Marie Louise Sibazuri agira bitwiganire. Umwana w'umwigeme kuva kivuka kuva kiri muto yarererwa nkuzoba umupfasoni kuzoba umukenyezi mu rugo bigatuma rero bamukurikirana cyane. Indero y'umwana w'umukobwa yatangwa na nyina agatangura kumumenyereza udukorwa kuva kiri muto. Urabona nk'umwana kenshi kera wasanga umuvyeyi yakurikiza nk'umwana afise imyaka 3 4 canke mbere 5. Umuvyeyi atangura kumenyereza umwana w'umukobwa kuva akiri umucuko kumenya kwitaho uwo mukurikiye muri umunawe akamenya kumuririmbira arize ari umwana muto w'imyaka 4 akakubera yaguma agerageza gusubiramwo ivyo abona nyinagira. Umwana arize akamuririmbira akamenya kumushishitira ngo asinzire akamenya kwijakisha iruhande ya nyina wiwe ariko aratonora utwatonora akamufasha nahato rutonora neza mbwa akagerageza ari imbere y'izika canye akamufasha kwenyegeza akamutuma akamuzanira amazi utuntu utwudukorwa mweye nutwo niyagiye gusenya bakajana akamusenyera udukwi dukeyi tw'impero duto akikorera akazana. Amaze gushika nko mu myaka 6 hoho baca bamucurishiza agasuka gatoyi kangana nuko angana nyina wiwe agiye bakajana. Hanyuma kuva akiri umwana akamwigisha kubaha no kwitwararika ibikorwa. Amaze gushikana imyaka 7 aho hambere hahise umwana w'umwigeme bivanye n'ingene yagiye arategurwa yaca asezera ubwana agatangura kwigenza nk'agakenyezi gatoya mu rugo nkuko bisigurwa na Marie Louise Sibazuri. Umwana w'umwigeme kuva shikana nk'imyaka 7 ibintu byo gukina ntiyarakibigira cyane. Bavuga yuko amaze gushikana imyaka 7 abavuye mu bwana. Bivuga rero yuko guhera ico gihe yaba ari wa mwana ushana gusigira inkono wenyene akayicanira akaza kumenya kumviriza ingene ibira kugira amenye yuko yumvise uko ibira amenye ko amazi agira kame amenye ingene afundurura iyo nkono agasubira agashiramwe amazi kandi amenye n'ingene yapima kugira ntava dengereza ngo asange inkono yose yuzuye amazi ibyo kurya bize kubura udengeri akongera akamenya ingene afundikira akabandanya agacana akamenya ingene aza kumviriza ko bihiye akabifundikira. Urumva yakamenyera gukubura kuvyuka kare bamenyeza kuvyuka kare kuko bavuga ngo nta ukubura inyoni zamaze kumubona baca zamutwenza. Acavuga kandi yuko ahantu umukobwa aba mu rugo rudakuburwa utagira isuku atamugabo azoronka. Kandi nakubwiye yuko umwana w'umukobwa yarererwa kuva kivuka bamurera bamutegurira kuzoba umunarugo. Ivyo rero vyaca bituma kuva nko kuyo myaka 7 atangura gukora ibikorwa byose nkuko yoba aragakenyezi gatoyi mu nzu. Iyo umwana w'umukobwa amaze gusongora amabere bamaze no kubona ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko umwana hoba hageze ko aja mu butinyanka baca bamuha indero yindi idasanzwe. Iyo nayo yayihabwa na inasenge. Umwana yamaze kugera aho aja mu kwezi kenshi nyina wese babavugana ivyo onye kuko abavyeyi sibo bayaga n'abana ibiterekeye ivyo kuja mu butinyanka ivyerekeye ivy'ingene bifata ubusugi umuvyeyi se biganira n'umwana. Umwana yabiganirirwa na nasenge
naco gituma bavuga mu kirundi iti umwana yama afise ukuntu yumvikana cyane n'abanasenge gusumba abandi bantu kuko nibo bahamubera urabona abashiki base baba babana mu rugo urazi ko kera wasanga abahungu bubaka mu rugo bubaka mu kigo kwa se wabo ugasanga amaremba canke amaremba karabana baba bari kumwe abanasenge rero nibo baheza akayimubwira atabanasenga afise banyina barayimubwira canke abangana n'abanasenge nibo baheza bakamusigurira ingene avyifatamwo kuko muri iyo minsi urabona ubu unyi aho ibintu bigeze barafise n'ibintu bashobora kwambara bakabandanya imirimo bari mu butinyanka mugabo kera igihe ari mu butinyanka kugira ngo badabona mubona kwayo maraso ngo bitere isoni n'abantu bacamenya ko yagiye mu butinyanka ntiyaja kwirembo iyo minsi yayimara mu kigo baramwimbira akanogo bagashira ku bwasi hanyuma akicarako nico gituma hariho n'ibikorwa atakora ico gihe bahita mu butinyanka kubera yuko ari nko miryango ifise inka ntiyegera inka muri ico gihe kuko bavuga ngo yegereye inka ngo arazihumanya ngo ari n'inka zikamwa ashobora guca zikamwa amata atari bunyobwe urumva rero amaze kuja mu butinyanka rero baca bamwitwararika cane gusumba kuko naho yoba yarasanzwe yarakishura kugenda agakina n'abandi canke akagenda ndaza agashobora nko kuja gusenya wenyene hafi y'imuhira mu dukorwa tumwe amaze kuja mu butinyanka baramukurikirana cane kubera bari bazi yuko aramutse ahuye n'isanganya y'uwumufata ku nguvu ashobora no guca asama agasanga birateye ikibazo. Abashakashatsi mu bijanye n'akahise ku Burundi bamenyesha ko mu mico n'imigenzo by'abarundi baho hambere harimwo akarenganyo ndetse no kwikunda gufatiye ku kwikwegerako nko mu bijanye n'ubutungane. Marie Louise Sibazuri aratanga karorero k'ingene umwigeme w'umuyabaga yashobora gufatwa ku nguvu agategwa inda n'umwe mu bajyango maze uyo mwana w'umukobwa akaba ari we ahanwa mu gutabwa mu gisuma nyenzi. Urazi kera mu kintu ca mbere batinya cane umuryango batinya ku bintu by'umwana w'umwigeme batinya ko yohava abatera urubwa no kuvuga ko yohava cane atwara inda y'indaro. Igihe umukobwa ashurashujwe agatwara iyo mbanye mbere je sinovuga hanyine ko ari gushurashuzwa novuga ko hanyine ko ari gufatwa ku nguvu kubera yuko urumva uwo mukobwa ni gake cane byashika ko iyo nda y'indaro ayitwarira hanze y'imuhira ko kenshi agiye gusenya ajana n'abandi agiye kuvuma akajana n'abandi naho muhira rero ubashobora kubatwaza iyo nda yaba ari umuntu wo mu muryango kenshi bari umuntu wo mu muryango abakurambere nabajije barambwiye ati byashika akabari ari musaza we canka akabari se wabo canka akabari muvyara we canke ndetse akabari na se wiwe yego kubera rero bari bazi yuko nk'uwo se wiwe aramutse amenyekanye ko ari we yatwaje uwo mwana baca bamucira umukenke bamucira ivomo umuganwa canke umutware amenye yuko umukobwa wawe yatwara inda muhira hari n'igihe yashobora kubangaza yashobora kuza akanyaga umuryango wose agaca abangaza ngo mumuvire mu ntara kubera yuko mwahumanye kubw'ivyo rero kugira ntibishike abavyeyi baze kumenya yuko umukobwa yatwaye inda ntivyanyegezwa igihe kirekire kubera mu nda ntihaba hafutse n'amabere ntiyaba apfutse ku buryo bw'uko kandi akaziga kaza kw'ibere iyo umugore afise inda imukora ikirabura cane gusumba iyo atayafise byaraza ko bagaca babibona bose bamaze kuyibona rero abavyeyi baca bihutira kumukura aho hantu arabegereye hafi y'ishamba bakamushikana mu ishamba hagati bagaca bamubohera ku giti urazi kera hari ibikoko byinshi mu ishamba bakamubohera ku giti bakamusigayo ibikoko bikamurirayo ari ababa hafi y'aho bita igisumanyenzi zari inzuzi zifise amabenga maremare cane baramujana bakaja kumuta mw'ibenga abavanga bamuta mu gisumanyenzi bagaca bamubohera ikibuye ku bitugu kugira ntave yiburuka aramutse amanutse mw'ibenga ahereyo ntaduge kandi mu migenzo y'ikiruri carazira yuko baririra umukobwa yishwe muri ubwo buryo canke bamugandarira kuko bavuga yuko umuryango wikuye ko novuga ni nk'umukoshi mu kwica uwo mukobwa bamenga umuryango wishe ubwo rubwa yarawuzanyeko ariko kuko nakubwira abakurambere nabajije hariho abambwiye bati kenshi babigira kubera ubwoba yego babigira kubera gutinya yuko umutware yobimenya agahava abangaza canke akabanyaga ariko na cane barabigira kubera gutinya yuko uwo mwana yozovukira ngaho abantu bakabona uwo basa bagava basanga asa n'umwana w'umuziro donc ni nk'umwana yavutse nko kuri sekuru kuri se w'umukobwa canke kuri musaza we canke kuri se wabo bagaca bashima guca baja kumwica indi taragera kuvuka kugira uwo mwana ntazoseruka abona ngo bamenye ingene asa gisumanyenzi muratubwiye
mwebwe yuko ari mwibenga ry'uruzi hari harehare batanashaka nuko asubira kuduga ngo bamubone. Hari abandi bavuga yuko ngo igisumanyenzi bucaba ari ikinogo ngo kirekire gose bamutamwo ku buryo atazoshobora kwikurayo. Mu by'ukuri igisumanyenzi ni ijambo bahavuye baha aho hantu bata uwo mwana w'umwigeme yashikiwe n'izo ngorane kandi bamutayo ntashobore kuvayo. Bivanye rero naho abantu baba, navuze ko hari abasanga baba hafi y'ishamba bakaja kumuta mu ishamba. Basa baba hafi y'ishamba hakanko ku muciro w'ishamba hari ico kinogo kinini cyane bashobora kumutamwo ntavemwo, bamuta mu ico kinogo kikitwa igisumanyenzi naco nyene. Baba abantu bategereye ishamba bategereye n'ikinogo cyo bagishobora gukora ico gikorwa, bakaba baba nka hafi y'urufunzo, hakaba hariho nko mu rufunzo ahantu bazi yuko batayemwo uwo muntu uwo adasubira kuduga ngo aveyo aca anyika, naho nyene barahitse igisumanyenzi. Mu by'ukuri igisumanyenzi ni ahantu bata umwana w'umwigeme ku buryo bw'uko anyikiramwo akorokeramwo ntasubire kugaruka hejuru. Hashobora kuba ico kinogo, hashobora kubibenga, hashobora kuba no mu rufunzo. Wazi ko mu rufunzo byashika akaba hariho ahantu hanyika batereyemwo umuntu anyika kagenda. Bamwe bose bikora ku kintu kibegereye gishobora gutuma uwo mwana w'umukobwa azimangana. Mugabo ikibabaje gusumba je n'amasanga arakarenganyo karengeje nuko ntibigera n'umunsi numwe bakenera kumenya mbega iyo ndayitwajwe nande, kubera kumbura ivyo nyene byo kuvuga ngo ntibave bagira amatohoza yimbitse ngo bave bamenya uwayimutwaje, noneho umuryango kogwe n'isoni gusumba uwo mukobwa niwe yishura ico caha nk'uko umengo niwe yacikoranye wenyene, kandi rimwe na rimwe atanishaha aba yakoze vy'ukuri aba yagikorewe. Indero umwana w'umukobwa yahabwa akiri uruhinja yaraheza ikagaragara hageze ko yubaka ugwiwe. Marie Louise Sibazuri ati iyo umwigeme agiye kubaka ugwiwe atakiri isugi byaraheza bikagira ingaruka zitari nziza ku muryango wiwe. Kera ibintu by'ubusugi byari bikomeye cyane. Umukobwa agiye kubaka atakiri isugi byaratera ikibazo gikomeye cyane gishobora kuvamwo no kwirukanwa, kubera urazi ko babatwara batanazitanye n'uwo muhungu azomutwara akamubona yamaze gushikaho. Kera babujana kurongorwa mwijoro, bakunda gufata ijoro ry'ukwezi kugira bagende habona. Baraguma umwanya bariko baranywa bavyina, umuhungu yacince abiwe w'umukobwa atarasubira inyuma, bagira babanga mpuza bitsina yabo ya mbere, abiwe w'umukobwa batarataha kugira baza kugenda asubiranye inyuma iwabo ince umuhungu yamuciye. No kuvuga yuko iyo mpuzu yaviriyeko amaraso barayiha banasenge w'umukobwa bakayereka banasenge w'umuhungu kugira abone ko umukobwa aje ari isugi atandaje afise, ejo batazovuga ngo indavyaye ngo niyo yaje azanye. Hanyuma kandi barajana iyo nce iwabo w'umukobwa kuyerekana kugira umuryango wose umenye yuko umukobwa wabo yagiye ari isugi, kuko bishitse akaba atari isugi no kuvuga yuko umuryango w'umuhungu wari ufise uburenganzira bwo kumwirukana, naho bashaka mwirukana mwijoro nyine canke bukeye, canke naho bashatse kugira ikintu c'ubupfasoni bacasaba ko babasubiza igice c'inkwano zabo, kuko bavuga ati nta gituma twari dutanze inkwano zingana gutya zo kuja gusaba umukenke bamaze kugigenwa. Ariko kugira ngo umuryango wose w'umukobwa umenye yuko umukobwa wabo yagiye ari isugi canke atari isugi, umukobwa yarayagiye iwabo w'umuhungu bararungika inzoga, izo bita inzoga z'imikenke. Barungika inzoga, mwizo nzoga barungise inzoga imwe canke zibiri, bagaca mu gihe umukobwa akiri isugi bagaca bafata imikenke ibiri bakayoza neza idaciye no hepfo no haruguru bagashira muri iyo nzoga. Aho rero iwabo w'umukobwa bafundira bakabona iyo mikenke irimwo bakayiraba bagasanga nticiye no hepfo no haruguru, baca bavuga bati umukobwa wacu yagiye ari isugi. Mugabo umuhungu yasanze umukobwa atakiri isugi yaca afata iyo mikenke bakayica kugira nyine umukenke wonywesha wari we wese yotora akanywesha, bagaca batereka muntu uze mw'iyo nzoga. Bashikanye iyo mikenke bagasanga imikenke iraciye, baca bamenya ati umukobwa wacu yagiye atakiri isugi. Mw'ico gihe rero bagaca barungika uwugenda kuja kumvikana kubaza nimba umukobwa bamwirukana canke nimba basubiza igice c'inkwano. Urumva rero kuva umukobwa agiye mu butinyanka baramwitwararika cane, bakamusigurira yuko ategerezwa rimwe na rimwe ntibanamubwira neza yuko ibishobora kumushikira, ariko bamubwira ko guhesha igihe ategerezwa gutinya umuhungu wese ushaka kumukora ko canke kumwegera, kuko hari benshi bamenya koko ikijanye n'amabanga mpuzabitsina mw'iryo joro nyene bari kumwe n'uwo muhungu. Mugabo atari bazi gusa ati nukwegera kure umuntu wese yitwa umuhungu yitwa igitsina gabo co kwegera, kubera ko bishobora gutuma ugira ibibazo. Sinzi ko n'ubu nyene babitakirimwo. Abarundi ntibakunda cyane kuvuga ibintu bijanye n'amabanga mpuzabitsina,
n'uwuvuze aragerageza kugira inkikiro akagerageza kuheyura gatoyi ariko kugira ikiganiro cimbitse ku ivyo vy'amabanga mpuzabitsina si kenshi usanga bibanguka mu ntuze mu migenzo y'ikirundi. Nshuti namwe bakunzi bikigabane ako hambere ni ngaha tugisozereye. Mwumvise ko twariko tuganira ko bijanye n'indero yahabwa umwana w'umukobwa kera. Mwumvise kandi n'ingene bamwe mu barundi baho hambere hari igihe batirigana mu gutanga indero bagakora ibidakogwa naho nyene bitakunda gushika kenshi. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza abiri, nibagiye no gushimira umutumire wacu Marie Louise Sibazuri we yemeye kuduha ikiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin Singira nkabo naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana bacu ako hambere ko bazokorotama iryo niryorage ryabo ryabaranga. Arakoze Innocent Valentin Singira nkabo niho ngacu rusozera ari makuru mwariko umurakurikira. Nkabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye, nkashimira bagenzanje umwese kuco yafashije. Mwebwe ivyuma ya Fabrice mu rukundo ndamukengurukiye, wafashe amasanamu nawe ni Emile Nibasumba cakimwe na MSTV niyungeko ndabakengurukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Hervé Niyuhire, nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira ibihe byiza. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.